Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Turamakije inshuti turi kumwe kuri mikro, muri kumwe na Fidel Niyongabo, umwanya w'ikiganiro muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Je ndi mu ntara ya Muyinga, aho bita muri komine Giteranyi, aho bitatura. Ndi hano Kampala, Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radiyo, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Kwahukana hagati y'abubatse mu Burundi n'ikibazo gitera ciyongera cyane cyane mu gisagara ca Bujumbura. Muri uyu mwaka wonyene w'ibihumbi 2022, umuvugizi wa sentare Ndahinyuzwa y'u Burundi Agnes Bangiricenge yatangaje ko ingo z'abatandukanye 336 zibonekeje mu makomine mu gisagara ca Bujumbura ariyo Ntahangwa na Mukaza. Ivyo biharuro biremezwa kandi n'amashirahamwe yigenga kwirikiranira hafi bijanye n'abubakanye mu Burundi. Mu itangazo ishirahamwe ryishinze kugwanya urudandazwa rw'abantu, ubwimukira bwo mu kinyegero n'amabi akorerwa abakenyezi n'abana mu Burundi, Observatoire National contre la Criminalité Transnationale ONLCT mu mfunyafunyo ryasohoye ku munsi wa gatatu w'indwi irangiye, rimenyesha ko ikibazo cyo kwahukana mu Burundi na cane cane mu gisagara ca Bujumbura cabaye ndanse. Prime Mbarubukeye arongoye iryo shirahamwe atangaza ko ivyo bituma haba ubwimukira bwinshi bwo mu kinyegero. Nizihe mpamvu nyamukuru zituma abubakanye bahukana? Nizihe ngaruka bigira mu miryango? Nikiye cokorwa kugira ngo ingo ntizisambuke? Nivyo tuvuga mu kiganiro muri Isanga. Twatumiye Maître David Dusabe yanonosoye amategeko ari Bujumbura mu Burundi. Twatumiye kandi Justine Nkurunziza, umupfasoni akurikiranira hafi ibibazo by'agateka k'abakenyezi n'imiryango, ari mu gisagara ca Ottawa muri Canada. Batumire ndabaramukije. Mwaramutse. Ego, nagomba mpere kuri David Dusabe. Uranyuva David? Oui. Amahoro. Nukubera iki ibitegiri by'abahukana bitera vyiyongera cane cane muri meri ya Bujumbura, David? Ico jewe mbona ahanini mfatiye kubo usanga ubu umuntu ariko arakira nuko icambere cyo kera abagabo nabo basaba kwahukana, ariko uyu munsi ugiye kuraba n'abakenyezi ubu unye barasaba ku bwinshi kwahukana. Rero je novuga yuko ivyo bitigiri vyagiye kuduzwa no kwerevuka ko abakenyezi ubu ubikanguye n'abakamenya yuko kwahukana ari uburenganzira bwabo. Uyu munsi nabo bakaba baja mu bongereza ivyo bitigiro kugira ngo basabe kwahukana, mu gihe tuzi yuko umugabo ari basaba kwahukana gusa. Je niyo ko ahanini vyo ariko biva kuri ico kintu. Ibi bitigiri bitangwa muri uyu mwaka wonyene w'ibihumbi 2022 bavuga ko ingo zimaze gutandukana kwahukana ari 336. Ivyo bitigiri witegereje ivy'imbere yaho, ubona ico kibazo gitera kiduga uko imyaka igenda? Yego cyane biraduga, ntibisaba kwiyongera, biguma biduga gose ahubwo. Ariko kandi tugiye kubiraba ubu kuduga kumenyekana kubera unye bisigaye babikurikirana gose, basigaye bagira aya statistique novuga ivyo biharuro basigaye bigira. Naho ubundi ho je nibaza yuko na kera imanza zo kwahukana zarabaho, uretse gusa ko zanateba. Uyu munsi uretse rero yuko abahukana ari benshi, ubundi ibyo kwahukana ntibigiteba nka kera, kuko kenshi usanga
abantu ubu baramaze gufata inzira yo kwahukana biciye mu kumwumvikana. Rero mu gihe abubakanye bumvikanye kwahukana biroroha rwose, bagira audience imwe, no kuvuga baza imbere y'umucamanza rimwe gusa bakababaza bati ibi bintu mwanditse hano murabihuriza ko atego turavyumvikana ko sawa, rero nimwigiye bagashashira urubanza mwihereye mukazoza vyaraheze. Rero je nibaza yuko ahanini uyu munsi nivyo biduza n'ibitigiri uko abantu barerevutse impande zose. Kera uvuze umukenyezi ngo kwahukana yaca yumva umenga aramenje, eka no ku bagabo bavuze ngo kwahukana wamengo n'ibindi bintu, umengo uravuye mu muco w'ikirundi, umengo uramaramaje umuryango. Ariko uyu munsi novuga yuko impande zose uyu munsi baravyumva ko kwahukana mu gihe ibintu bidashobotse mu rugo hako mwirwa muricana vyiza mukarekana mwakabandanya ubuzima bwiwe. Nawe Madame Justine Nkurunziza, ico kibazo cingo zitandukana zahukana, ico kibazo gitera ciyongera mu Burundi nkuko ivyo biharo bitangwa bibivuga, mukibona gute ku bwanyu? Je ndabona nyine nivyo muravuga yuko bigenda biduga byiyongera. Jewe rero nkabona ivyo David avuze nivyo, hariho abakenyezi babonye ubwisanzure n'uburenganzira bwabo babwumvise kurusha bakumva yuko kwahukana ntibiteye isoni. Ariko ikindi gikomeye jewe mbonamwo nuko uruhara rw'imiryango mu kubaka ingo rutagikomeye cane. Ngira biva kubera umwe wese ariko ariruka mu mutwe wiwe, ubukene ni bwinshi, abantu basigaye bubaka kure na kure, hanyuma ntihabe ya nama y'umuryango yama iriko iramama ngo wa muryango w'umukenyezi n'uw'umugabo bama bari hamwe kenshi babonye bigiye kuyangara bagahuza abantu bakababwira ati bangwe. Icyo rero turakibona cyane ni mu Burundi, ni no mu makungu, ahantu usanga abo bubakanye, abo bakiri bato bubakanye bibana aribo birya bakimara, ntawubaha impanuro ngo abereke yuko iki kintu ni ukubwira ko atari isi yubamye. Hari ikintu gishika nka ba mama ba kera bavuga bijya byo gukenyererako, ntibyari bibi kuko kenshi bashira imbere ineza y'urwo rugo be n'ineza y'abana cyane cyane. Ugasanga rero nta kiyago kigihari, umwe wese yereka mu byiwe, umugore arakora, umugabo agakora, hanyuma ntibafate umwanya wo kuyaga. Icyo kiyago rero kitahari kiratuma ibintu byinshi biyangara bimera nabi, ntibaheze ngo baje inama. Yego, tuze ku mirongo ya telefone dufise Innocent, uratwumva? Alo Innocent, turafise ikibazo ku murongo wa telefone na Innocent. Innocent, uratwumva? Yego, ndabumva. Uri he? Jewe ndi Ngozi. Ushaka kubaza ikibazo abatumire canke gushikiriza iciyumviro? Genda harimo iki byose biravanga, ndabaza hamwe n'ikirongera nterereye n'igihe n'ikiyumviro. Yego duga. Rero icyo nagomba mvuge, urabona ibintu byo kwahukana ubu rero byiharaje cyane cyane no mu Burundi, kubera nk'ubu washobora gusanga nk'umugabo yubatse, dufite akarorero mu gisagara cya Bujumbura, uwundi yubatse, uwundi umugore yamusize ku gatumba, hanyuma umugabo ashitse nko mu gisagara akaronka uwundi kubera aba yarotse n'amafaranga, wa mugore wiwe ntasubira kumwiruka. Umugore rero akacayitona akavuga ati okay, ko umugabo wanje atakimparasiyo, reka nanjye nihigire, akacavyara nko dufite n'akarorero, akacavyara nko ku wundi mugabo, ku wundi mugabo. Umugore iyo tashe, umugabo iyo tashe nawe akavuga ati wandege akarimba, akavuga rero twahukane. Bifite bituruka rero ku kintu nacyo, kintu cy'inzara. Inzara yatuma rero abantu bahukana kenshi na kenshi. Rero isaba rero nk'icyokorwa mu gufata amashyirahamwe agatanga inyigisho mu banyagihugu byo kugira ingo zikomere n'ukuri, kuko byarenze urugero. Ugasanga nk'abantu murahukanye, abana nibo baca baguma bagira ingorane, ugasanga habaye ikibazo. Niyo nterane nari mfite. Murakoze cyane, turabashimiye. Yari Innocent. Dufise kandi ku murongo wa telefone Thierry. Thierry, uratwumva? Thierry, uratwumva? Uko ndabumva. Thierry, uduhamagaye uri he? Ndabakuye ndi mu ntara ya Muramvya mu Burundi. Ikibazo, intererano?
ikibazo mfise yego nuko tubona mu Burundi duga ndakumva duga kwijambo. Ikibazo mfise ngaha mu Burundi hari ingo nyinshi ariko tuguma tubona zawukana buri munsi ku munsi uko bukeye uko bwije, ntawuzi ikintu biriko biravako. Sinzi ko ari ubukene bwaba bwarateye mu Burundi, yaba abagabo bafata akiyumvira bati jewe nyine nirukane umufasha wanje, ntawuzi yuko bwoba ari ubutunzi buriko buriyongera bugatuma bavuga ati jewe ko baranararondeye kera ninge fate ivyo narondeye ndabigeje nyene tutari kumwe n'umutambukanyi wanje. Kugeza ubu ntiturabona neza ingene ibintu bihagaze, ahubwo abari imbere canke mwebwe banyimesha bakuru b'ijwi rya Amerika canke abandi bantu mu bujejwe gutohoza mwoturabira neza bino bintu ingene biriko biragenda, kubera turabona twebwe vyarenze kuko biri ku murindi muremure. Ugerageje kuraba ingo zawukana mu ndwi zirateye n'ubwoba, zirateye n'ubwoba kabiri. Murakoze. Ikibazo canje n'interano yanje n'ivyo nyene. Turabashimiye, murakoze. Yari Thierry, Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, mu kiganiro muri Isanga. Turiko turavuga ku kibazo cingo zawukana gitera ciyongera mu Burundi na cane cane mu gisagara ca Bujumbura. Ngaruke kuri Maître David Dusabe. Innocent hari ibintu yavuze, mwumvirije ivyiyumviro yatanze, avuga ko mu ngo iyo abubakanye barenga ingo, nk'umugabo ngo ari afise nk'umutambukanyi wiwe ari hagati mu gihugu ngo aje Bujumbura agaca afata nk'uwundi umugore nawe yabimenya akagira uko. Ndi kibazo gikomeye, iyo ni impamvu ikomeye muri ivyo ico kibazo cyo gutandukana kw'ingo. Yego cyane, imvo zo kwawukana ni zine. Ubwa mbere zo mu Burundi hari kurenga ibigo, ico kiza ubwa mbere. Mu mvo zo kwawukana kurenga ibigo kiza ubwa mbere. Hanyuma ica kabiri ni uko umugenzi we aba ahohotera uwo bubakanye. Ica gatatu ni uko baba badahuje ibijanye no kurangura amabanga y'abubatse, no kuvuga umwe ugasanga arabishaka cyane uwundi ntavyo ashaka. Muri ico gihe abantu ntibabandanya babanisha canke naho mu gihe umwe mu bubakanye yakoze ikindi kintu gishobora gukura kuri urupfasoni mugenzi, ikintu gikura kuri urupfasoni mugenzi no kuvuga injure grave. Akarorero ugasanga nk'umugabo yafashe akana ku ngufu k'imyaka 4, ivyo biramukura ku rupfasoni umugore wiwe, canke yaraciriwe donc igihano gihanwa n'amategeko, gihanwa n'amategeko mpanavyaha mu Burundi. Akarero ugasanga no mu escrow, ugasanga no mu rusenyanzugi, aho umupfasoni canke umugabo arafise uburenganzira bwo gusaba kwawukana kugira ngo ntabandanye asuzugurika kubera iyo nyifato ya mugenzi we. Rero murumva no mu mategeko kurenga ibigo kiza imbere ya byose, na ubundi mu rugo bipfa gushika nta muntu ashobora kwihanganira ko mugenzi we amuvanga. Rero mu gihe bishitse akabimenya uwo mwubakanye, ni gake bavyihanganira. Justine yatanga bivuga ati uyu munsi vya bindi cyane ko zubakwa harimo vyo kwihanganiranira vyaraheze. Ibyo noce ndabiteranya n'ibyo umutumire uwo intervenye ubwa kabiri avuze ku bijanye n'ubutunzi. Hari igihe jewe kenshi aho usanga nkunda kwakira, usanga uza wumva azavuga ati jewe uyu mugabo wanje nta kuntu uca kumvanga, guma mvanga n'abandi bagore, mu gihe ari nare nkorera menshi, nije ninjiza menshi, aya mafaranga akaba ari aja gukoresha mu kuja gusambana, imodoka yanje akaba ari aja gukoresha mu kuja gusambana. Ugasanga urugo ntaca kirumarira. Je mbona byiza twokuma tuvana, mbona nubaho neza ku mahera nkorera, nawe akabandanya nabo yashimye. Rero urumva umuntu abiteranije musanga ari mvo nyinshi zigenda zifatanganye. Ukwihanganira kwaraheze. Ikindi naco ibibazo by'ubutunzi byamaze kuza, aho umuntu nubwo ko arakwikunda sikavuga ngo ubutunzi ngo bwarasubiye inyuma, mugabo haguma haza kakanu ko kwikunda satuntu twanje kwishira ko kutumva neza yuko ubutunzi bw'umuryango mwo gusangira mukaburya mu mahoro. Eka ni nk'umugabo aronse n'akazi keza akabona umugore yari yarongoye ntibakwiranye, hariho benshi asanga barongoranye bakimerewe nabi, ugasanga akarorero bari nk'abigisha ba primaire, ejo kazubona umwe Imana iramusekeye arabaye umuntu umwe mu ndongozi za politike, usanga atunze umwanya muto agaca ahinduka, uzobona umengo umufasoni bubakanye ntibari bakwiranye. Ukazubona rero haje ivyo kuryarukana, naho rero haca haje ivyo gutangura kurenga ibigo, ejo bikazava biteye induru. Yego
Reka tugaruke ku mirongo ya telefone turafise witwa Freeman aduteye akamo. Freeman uratwumva? Allo? Yego, uri he? ndimo ndabumva neza rwose. Uri he? Bumerere ahantu bita i Musanze. Aho ni mu Rwanda? Ndi mu Rwanda rwose. Ufise ikibazo waza batumire iciyumviro ushikiriza? Yego. Ufise ikibazo iciyumviro? Njyewe nagira ngo mbaganirize mbabwira, usanga ahanini abantu bagenda bagahurira mu bubara aho banywera cyangwa se bagahurira muri ibyo bitaramo, nyuma yaho bakaba barahanye urukundo, baravuga ati turakundana, bya bindi bita kude fudere bikaba birabaye, bakemezanya, nyuma y'iminsi ingahe y'icyumweru bakaba ngo bateye ivi, noneho nyuma ntawigeze yiga ku wundi ngo amenye ngo amadefo ye nayo abashe kugira umutima wo kuyihanganira, ugasanga niho ibibazo biri kugenda bituruka. Muravugana na birushya abagabo. Freeman wanenemerereye i Musanze, murakoze cyane. Ndabashimiye, murakoze Freeman. Bernard nawe nyene aratwakuye. Yego. Bernard nawe nyene aratwakuye. Bernard uratwumva? Yego. Uduhamagaye uri he Bernard? Ndi mu Kayanza mu Burundi. Ikibazo intererano? Intererano. Duge kwijambo. Jewe nibaza ko hanini abenshi bavana biva ku kutayaga hagati yabo, nkaba nosaba kugira baje baragiranira ibiganiro, hadutse ikibazo bagikemure bari hamwe ari babiri, iyo baganiriye baratorera inyishu y'ikibazo kiba cyabonetse. Murakoze, turabashimiye. Namwe murakoze. Madame Justine, kuri ivyo vyumviro bitanzwe na Freeman na Bernard mubibona gute? Je ndabona ari ivyumviro vyiza cane, kuko nk'ico ca nyuma bavuze c'ibiganiro, nababwiye ko ubu umuntu aturuka yirukanka aja mu twiwe, ntironka umwanya wo kuraba iby'urugo, ngo aronke umwanya, arondera umwanya wo kuganira n'umugabo, umugore uko, umugabo uko, hanyuma abana bagasigara hagati mu kangaratera. Hanyuma ikindi nacyo nakubwiye cyane, ikiganiro kivuye mu muryango, ubushigikizi buvuye mu miryango uko ari ibiri. Nibaza rero yuko n'ibyo bavuze bati baganire, ego biragoye umuntu yamaze kukubabaza, mugabo nibaza yuko nk'ababanyi, ayo mashirahamwe, iyo miryango yogaruka ikabigiramo uruhara, ariko ndashima cyane cyane intambwe amashengero amwe amaze gutangura, y'aba eglise protestante, y'aba eglise catholique, baramaze gutangura kugarukana ibintu by'ibiganiro mu miryango, bakagira aho abubatsi ngo bahurira bakavugana ibibagoye, kuko kutabivuga nicyo kintu kibi cya mbere, hanyuma kutiyumvira n'ingaruka mbi yabo y'ibyo bariko baragira ku bana, kuko banavuze no kwihangana gusigaye ari guke. Kera umuntu yarihangana akavuga ati reka nihangane, nk'abakenyezi ndazi ko benshi nzi bakubwira bati sinshobora kwahukana ubu ngo nsiga utwana twanje atakirera, sinoshima ko umwana wanje aza kuregwa na mukase, reka rero nihangane. Hariho benshi burya nuko barakunda gukenyera, ko murabizi hariho nk'ingo nyinshi usanga abakenyezi baba mu mashambure yabo, abagabo nabo baba mu mashambure yabo, hanyuma ubuzima bugashishikara. Si kuvuga ngo ndabishigikiye cyane, ariko haba harimo ikintu bita sacrifice, kwirengera kugira abana babanze batera imbere, kuko n'ubundi muba mwagize urugo kugira mushobore kuronka abo bana mubakuze bakure mu mutekano. Ugasanga nk'uko abakera babigira, nabo si ukuvuga ko batakubitwa, nabo si ukuvuga ngo ntibamererwa nabi, muga ntimwumve gutyo. Sindi muri bamwe bavuga ngo ni ukubitwa niko zubakwa, oya ibyo biri kure nk'ukwezi. Ariko kwihangana kugira wa mwana w'umukobwa ntumusige ngaho muri urwo rugo, ukemera ukababara. Kera niko byagenda cyane, n'ubu kuri benshi niko bigenda, akemera akababara, mugabo wa mwana w'umukobwa akabanza akegera imbere, akabanza akabona ati ego ejo ninagenda ndamusize ngaha, ndamusigaranye umubanyi munaka, cyangwa ndamusize kwa nasenga azomubona. Kuko umwana w'umukobwa murazi yuko kuregwa n'umukozi, kuregwa n'umuboyi nta gihumuriza, kuko ubuhoho abantu barabaye n'ibisare.
Yego. usanga n'abantu babikorako. Bandanye ku mirongo ya telefone dufise Sylvain uratwumva? ndabumva Uhamagaye urihe Sylvain? ndi Bujumbura ndabasha Bujumbura Ufise ikibazo ubaza, ufise iciyumviro ushikiriza? nicimvira nimashaka guterera intererano yanje kuri ivyo vyo kwahukana Mugishikirize? keje ikintu mbona hanini ibi vyama vyo kwahukana hanini mbona cane biterwa n'ubukene buri mu bantu. Hanini kera iyo umukobwa agenda kubaka canke umuhungu agiye kubaka wasanga kenshi abantu bari bwagwire rwose kandi ingo zari usanga karukumu zari zitunganije neza, ugasanga abantu bari babayeho neza. ngaho rero uno munsi urwaruka rw'uno munsi cyangwa imiryango y'uno munsi umuntu aragenda kubaka ubu ugasanga yaba mama w'umukobwa cyangwa se w'umukobwa bafite ivyiyumviro babanza kubwira umuhungu cyangwa bakabwira umukobwa mbere urya muhungu agutwaye akora iki, aba hehe, iwabo ni hehe, akaraba ubuzima umuntu abayeho. Umukobwa nawe akifuza umuhungu afise amahera. Rero yabona ivyo bintu umuhungu atakibifise cyangwa atabifise cyangwa akaronka uwundi muntu amusunza, bigatuma umukobwa adashoboye kubaka. Rero hanini ndava kuvana n'iyo miryango, abo bantu uca usanga abagenzi hanini ugasanga nyina w'umukobwa namwigishije ya mbere yo ku ziko, ya mbere yavuga ati umukobwa wihangane nubwo mwobura icyo mufungura wihangane, mugabo bakavuga ati byanse numve, ugasanga uheraheze kenshi niyo ituma abantu, ugasanga imiryango hanini ituma abantu batandukana bawukana. Murakoze. Yari Sylvain. Ikindi cya kabiri bitewe unyarutse Sylvain. abamama barubaka, abamama usanga bubaka ibintu by'iterambere cyane, ama WhatsApp cyane, amatelefoni. Umumama ugasanga afite imyaka 40 ashaka kwigira nk'agakobwa, inkumi. Ibyo biratuma abantu bashaka kwahukana rwose. Murakoze. Yari Sylvain. Mugisha ari muri Zambia, uratwumva Mugisha? ndabumva Ufise ikibazo ubaza, ufise iciyumviro ushikiriza unyarutse? okay, cyasa n'intererano kuri iki kintu kijyanye n'uko ingo ziriko zirahukana ku rugero rusa n'uriko rurarengerana cyane cyane mu bisagara. Nagomba nse n'ubwira icyo aterera kuri iki kibazo uri kuraraba kiri mu bisagara cyane cyane. Iki kibazo je aho ndiko ndakibona cyane cyane ingo zirahukana muga uravye iki kibazo kiri mu miryango hagati y'abavyeyi b'abana babana, hagati y'umuhungu n'umukobwa. Abavyeyi b'ubu bose ntibakiraba umuryango uvuka, ahubwo baraba amaronko cyane cyane. Icyo kibazo bokiraba yuko abavyeyi bahatira abana kubaka canke batabonera abana ko bokubaka bijyanye n'amaronko, kuko nimba bakwikiza wa muco wa kera w'urukundo yinjira ntibabahukana mu bisagara gusa, bahukana no mu zindi ntara. Rero nibaza icyo kibazo ko tuba kiri ku bijyanye n'amaronko bakurikira cyane. Ndabashimiye. Yari Mugisha ari mu gihugu ca Zambia. Radio Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu kiganiro muri Sanga turiko tuvuga ku kibazo cingo zahukana gitera gikomera mu Burundi na cane cane mu bisagara, igisagara ca Bujumbura cane cane. Nze kuri Maître David Dusabe, ibi Sylvain na Mugisha bavuze ubivuga kwiki? Ndabishigikiye ariko kandi reka nzanane inyuma gatonya nongera nibutse yuko na ba mama wacu na ba sokuru bacu ntibubatse ibintu bimeze neza. Uko jinde uko ari umutegetsi ntirirwa ndavuga, yavuze yuko mama wegeze kumufata kera yagiye kuyiha isombe mu murima w'abandi ko bari bakenye cyane. Bisigura yuko n'ico gihe urumva ubukene bwari buriho. Ico oyi nico bintandaro canke ivy'amaronko, ahubwo uyu munsi uko abigeme canke imiryango ivyifata muri ubwo bukene nivyo bitandukanye na kera. Kuko ugenda kuraba uyu munsi inkumi usanga zose zikeneye gukoresha inzara, zikeneye zose gukoresha umushatsi ku mafaranga zimvye, zikeneye zose kugira ama iPhone, amatelefone agezweho, zikeneye ama anniversaire mu mahoteli akomakomeye. By'ukuri ugasanga iyo nkumi ikorera 150 ari menshi 300. Muca mwumva neza amafaranga iyo aba ari karava akava
mu bushurashuzi aba ariko ava mu kugenda n'abagabo bandi bubatse. Ico gihe rero inkumi nk'iyo igiye gusabwa igasabwa n'umusore nagitangura ubuzima igaca igomba rero kubaho bwa buzima yari imenyereye buri ku rwego rwo hejuru, uca usanga ingo z'inyaruka kuko ugiye kubiraba uyu munsi izo ngo wumva ziriko zirihuta gusambuka ni ingo ntaruba rumaze imyaka 5 ni imyaka 2 umwaka umwe nubwo nakiri rero umaze ukwezi kumwe. Murumva neza yuko by'ukuri izo ngo zija kubana zitari zibanye bagenda gufyondera kugira ngo agire mariage yubatse kugira ngo mu kibano ubone yuko yubatse araba hanyegera yifuka isoni z'abantu. Je novuga nti nteranije ivyumviro abatumire babiri bavuze uyu munsi abantu bagenda kubana batabanje kuyaga batabanje kwigana ngo bamenyane iyo bavuye. Kera mugiye kubiraba wasanga iyo uronse uwo muzubakana ubanza kumenyesha mu muryango bakamwiga ati nuwo kwa bahehe w'inyenaka ava mu muryango uwuhe, bari bafise imiryango isabiranira bari bafise imiryango idasabiranira. Alo ego muheraheze. Ariko uyu munsi muza mwumva umukobwa aza abwira abavyeyi ngo tuzogira dote mu ndwiza mwitegure muguri kote canke mukoteshe hari umusore tuzobana. Ugasanga rero ka kanovera k'imiryango nikakiriho, ugasanga umwana w'umukobwa yarireze yamenye no kuba ubuzima burebure umuhungu bagiye kubana atazoshobora. Ugasanga umuhungu nawe agenda gufata amadeni arenze kugira ngo agerageze akore ubugeni bwiza buryohera amaso y'abantu buryohera abatumire. Ubugeni bwiza umukobwa yarakeneye ko n'abagenzi babona neza yuko asohotse. Ejo ugasanga ayo madeni yafashe miliyoni 15 kuri mariage yafata ideni. Ayo mafaranga ntibikunda ko bashobora kubaho ariko barayariha n'ubwo rubandanye ntuzubona rero abantu baza gusambura. Murakoze. Justine nawe kuri ivyo vyiyumviro vyabo batwumviriza babiri Sylvain na Mugisha batanze cyane bashimikiye ko ngo ikibazo ngo kiri hagati y'abavyeyi babashaka kubakana ngo nibo baba bakurikirana amaronko. Ni kubibona urabona ko ari ikibazo gikomeye? Ni ikibazo gikomeye cyane kuko hariho abavyeyi hariho n'abo bubaka kuko kenshi usanga amaronko aza hagati y'ibyo bintu. Ugasanga nk'uwo reka turere ku bavyeyi, ugasanga nk'umwana w'umukobwa hariho uwo bakuranye tuke nko muri universite biganye cyane mu segondere bagakundana kandi yamushimye imico. Mugabo ugaca usanga abavyeyi ngo yangu boja ko ngo kurujya mwana wo kwa naka naho batabivuga baba bariko bararaba amatungo y'uwo muryango ba mwana. Ariko wa mukobwa bayikundiye wa muhungu canke wa muhungu bayikundiye wa mukobwa. Ugaca usanga rero n'umuhungu nawe aravye umukobwa akaraba amatungo y'abavyeyi biwe. Amatungo n'ay'abavyeyi biwe sayiwe. Hanyuma iyo amaze kumurongora agasanga ntabironse nk'uko yavyibaza, uwo mwana w'ikiriri ntazi ko irya nzu yase iri mw'ideni. Agashaka rero yuko se acamugurira imiduga amwubakire agira iki akabibura aca ashaka atatangura gukubita wa mwana wa mugore wiwe. Ugasanga ni ibintu bikomeye cyane. Yowe nibaza ko nk'ivyo rero ari ibintu tuje kugaruka ko abantu bagasura bakaraba bwa buntu. Uwo muntu araba uzumva nk'umwana w'umukobwa ngo joleme okay, ibintu byo hejuru bireremba. Ugasanga n'abavyeyi baraba ivyo bireremba hageze gukwa. Daboro jewe gukwa navyo nyene n'ibintu nibaza ko twogira ku kiganiro mu minsi iza ko n'ibintu navyo nyene bisambura ingo rimwe na rimwe. Kuko umugabo akuzana umengura ikintu yaguze. Inka yagiye ku matuniro aragura, ku mararo aragura, hanyuma acaza kugufata nk'igikoresho ntabone yuko karagateka nk'uko kera byari bimeze. Hanyuma rero ugaca usanga rero muri icyo gihe biragoye ko bifatira ko urugo ruguma kuko ruhagaze ku isi yumba. Ruhagaze ku isi yumba. Abavyeyi bagiye kugira ubukwe bakubaka amahema y'amamiliyoni 8 ugasanga kwa rugo rushasha babageni bahereye ku madeni. Nakoze heraheza gato yego muhereye ku madeni kera baraterera ubu nta gukora ko bose bakenye bose. Muhereye ku madeni rero ejo mugaca muri cyo murya ni bimwe by'abantu baca bitana ibisambo gaca batangura
gushwana ni ibintu bikomeye cyane rero babanze barabe no mu migigwa igezweho ubu. Ndabashimiye murakoze. Ku mirongo ya telefone turafise na Gervais ari mu Rwanda. Uratwumva Gervais? Gervais uratwumva? yego ndabumva. Ufise ikibazo ubaza Gervais, ufise cyumvira ushikiriza? Ngewe ndi icyifuzo natanga. Ugitange? Allo? Ugitange ndakumva. Gervais yavuye ku murongo. Reka dufise Innocent. Innocent uratwumva? ndabumva. Uhamagaye uri he Innocent? Jumbura mu Kanyosha. Hari abantu bariko bavugira inyuma yawe, ukwigiraho gato? Ego napfuye iruhande gatoya. Yego, ufise icyumviro ushikiriza ikibazo ubaza abatumire? Ikibazo hamwe n'iciyumviro. Ugishikirize? Ego mwapfu mu kiganiro nabo imaze yuko hari ingo nyinshi zimaze iminsi zitandukana, hamwe ni ubukene bwinshi n'inzara nyinshi kandi n'ibintu byose biribwa bitera biduga ku masoko. Nicyo gituma abantu benshi batuma batandukana. Na leta yari yavuze ati umuntu wese iyo abazi yuko atunze nk'abagore babiri yuko yo kwandikisha umwe muri leta azwi, hama ibisigaye navyo uzofatwa nawe atunze babiri bitaciye mu mategeko akazohanwa. Hama hazosaba yuko bose barabigisha nyene, hari abantu bari batoye bategera barigisha yuko uko bakwiye kubana n'uko bakwiye kubakana, na cane cane ubu tubona ahari mu bihe bigoye no iwacu. Ndabashimiye Innocent. Gervais yagarutse ku murongo wa telefone. Uratwumva Gervais? Uhamagaye uri he Gervais? Ndi Kigali. Ufise icyumviro ushikiriza cyangwa ikibazo ubaza abatumire? Yewe uvuze ku kintu Kigali. Yego, duga ku ijambo. Icyifuzo cyanjye. Allo? Ndakumva. Hano mu Rwanda ikintu kiri gutuma imiryango isenyuka. Allo? Ndabumva, ni muduge ku ijambo. Ababyeyi bagomba kubigiramo uruhare. Muri kino gihe umubyeyi ari kwifuza ko umwana we bamuka amafaranga menshi, bimeze nk'aho ari ukumugura mbese. Ababyeyi babiganireho barebe ukuntu babigenza, bagabanye ibintu byo kwifuza mu bana. Kera umuryango byari ikintu ry'umubyeyi kuba yarabyaye, none ubu ngubu ni ikizima. Ababyeyi babirebeho rero, murakoze cyane. Ndabashimiye murakoze. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabashimiye. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi Rwanda. Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11:30 no kuwa kane saa 12:30 ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikira icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA. Turabaranditse. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kiganiro muri Sanga, aho turiko tuvuga ku kibazo cingo zabukana gitera ciyongera na cane mu gisagara ca Bujumbura mu Burundi. Abatumire dufise ni Maître David Dusabe yanonosoye amategeko ari Bujumbura mu Burundi. Twatumiye kandi Justine Nkurunziza umufasoni akurikiranira hafi ibibazo vy'agateka k'abakenyezi n'imiryango ari mu gisagara ca Ottawa muri Canada. Madame Justine, wigeze kuvuga ikintu uravuga ko uruhara kera imiryango yari ifise mu gutuma ingo abubakanye zidatandukana, ko urwo ruhara rwagabanutse. Mwotubwira ico mwibaza cyo bashatumye rugabanuka uruhara rw'imiryango? Rugabanuka kubera abo bavyeyi nabo nyene bafite ibintu bibaraje ishinga. Urabona nk'ubu abantu baguma bimuka baba kure y'imiryango. Je ndavuga mpereye nk'ahandi, urabona abana baraza bakabarungika mu mahanga, bakubakira mu mahanga, nta nasenga hari, nta se waba hari, nta nyina bahari. Ugasanga abo bana barijya bakimara, nta muntu ari hafi yabo kugira ngo abahe impanuro. Kera nabo bavuga ati umwana n'uwo Burundi. Mugabo nk'abo Barundi baba begereye abo bana haba Bujumbura
cyane aha muri za Canada n'ahandi nabo nyine bafise ibyo ariko barirukamwo muri ubuzima bw'Ibujumbura butoroshe cyangwa ubuzima bwo hanze butoroshe ugasanga hakuja kuraba byaba abana kugira ubafashe mu mpanuro ugasanga nawe nta mwanya ufise ubu rero isi yovuga ko hose yameze amenyo nta muntu akiraba ati reka ndabe urya muryango wabajya abana ko nogira icyo nterera kuko nawe uri kuriruka mu byawe naho rero bigoreye cyangwa ugasanga n'imico yaratitutse ikintu cyitwa abo bana kuraba abo bana ingene abana bazorera tubibona ukundi bagaca baja no muri ayo mashuri y'ikizungu bababwira ati bimeze gutya hariho n'ikindi kintu cyitwa ngo je m'en fous ico kintu jewe ni jewe ntibibuke gushira hagati b'abana bavyaye bati none ko nabavyaye uruhara ndabafise ko n'uruhu mbega nzokenyera zigume kugira ashobore kumurera ndamuteza imbere ibibazo rero ni byinshi biraterwa n'ibihe tugezemwo biraterwa n'ibihubukene nabwo nyene butuma dushira imbere amaronko mugabo ntidushira imbere ineza y'abo bana twavyaye bagiye kubaka canke y'abana tuvyara hanyuma hagacazamwo rero n'ivyo bintu vy'ubusambanyi kera ubusambanyi cari igicumuro gikomeye mu muryango mugabo ubumengo ni ikintu cyo kurikura umusonga uronse amahera aca abanza kuja kurondera deuxième bureau umengo umugabo adafise deuxième bureau ntari umugabo akwiye ibyo ni ibintu byinshi cyane nibaza ko twoyaga umunsi ugahera urakoze dufise Faida Sami ku murongo wa telefone uratwumva ndabumva cyane aho mperereye ni amahoro sinzi namwe ko mumeze neza tumeze neza uherereye he ni Nairobi ufise ikibazo ubaza abatumire icyumviro ushikiriza ni icyumviro ashikiriza ku bijyanye n'inkundo z'ubu mugishikirize mu majambo make je ndiko ndaraba ukuntu abantu bubakana ahaniniya benshi igihe mbona nk'uko umushikaci ariko arabivuga benshi baraba amaronko ugasanga umuhungu nta buryo afise agaca atindira ku mumama afite nk'imyaka 20 kugira ngo nawe aronka ahantu yoba arahengamira ugasanga umukobwa nawe ariko arongera amatungo rero icyo kibazo kanini nk'ikiri mu Burundi kandi nk'ikiri no mu Rwanda ikintu kiri all over the world kuko kiragaragara cyane ingo ubuye zirasambagurika kubera benshi kijya kintu bagiye barongera bibaza ngo nicyo kuzoguma kihapeninga basanga kidashoboka na gato ugasanga urugo ruri mu ndoto yarazi ngo agiye kuba umuntu w'umukire karuhariwe ugasanga yari yibaza ngo azotunga amamodokari agira amazu uruva mu majambo make urukundo yaraziza yari gucari mu ndoti asanga cyakisibaye ni nacyo gituma ukunda kenshi usanga kenshi na kenshi aba bana bari mu mashure uzubona ngo baheze amashure ngo bagiye mu ntuze bakurikiye abafise uburyo bakabatractinga bakurikirana utwo tuntu babahiga ko dusosa ugaca usanga bangirize rero ngo sofi yodire ababyeyi barakwiye kuganiriza abana babo kandi nyine bashimikire ku bintu by'amatungo canke ngo ibintu by'inkwano ugasanga baremerewe n'ivyo bintu by'inkwano hanyuma ugasanga abana babo ingo bagiye gushinga ziye gusambuka ata kintu na kimwe ziragenda zishitseko murakoze ndabashimiye yari Faida Sami yes dufise kandi Anselme ku murongo wa telefone Anselme uri he ubanza mu kigati mu Burundi ikibazo iciyumviro mu bisanzwe ni icyiyumviro ku bintu bijyanye n'abantu basambura mu bisanzwe hariho ubukene bukaze ariko ubwo bukene rero buca buvangana n'iki n'amaronko usanga hariho abantu usanga bafite umwina w'iby'isi wo kurondera ati naka ko abayeho kurya nanjye nabayeho kurya kandi bigatuma ko n'amaleta yacu adafata ingingo zihambaye kubera nk'umuntu agiye kubaka ku myaka 18 16 burya ntabagiye kubaka kurya yaba bogize nk'umukobwa akaja kubaka afite imyaka 25 umuhungu akubaka afite imyaka 35 uca usanga uwo muntu ataciyumvira ibintu by'amaronko kenshi cyane iyo hageze mu bukene arabyifatamwo ko ari ubukene simba bisanzwe
ariko umuntu w'imyaka 18 arongowe n'umuntu w'imyaka 20 agaca abona umugabo yaronde yakuze ntatinya kuvana n'uwo muntu cyangwa akaza gukora ubushurashuzi n'uwo muntu. Icyo ni ikibazo kinakomeye cyane leta yari ikwiye kwicarira ku bijyanye n'uko umuntu usanga afite umwina wo kurondera ibyo naka afite kubera abonye aho babanye ari umukene. Icyo ni kimwe. Ikigira kabiri hariho kondisiyo dobi abantu usanga babayemwo, ariko hose usanga si kuvuga ngo mu bisagara gusa, numvise umenga mwashimikiye mu bisagara no mu misozi kubera usanga abantu batabayeho mu buryo bumwe. Hariho uburyo kabiri, ufungura kabiri, hariho ufungura gatatu. Urumva umuntu amaze kuba ahantu afungura rimwe ku munsi akabona aho yoca yofungura gatatu cyangwa akaronka uko abipapura, uwo muntu aca agerageza kwiyomeka kuri wa wundi kugira bikunde iteko bikunde aronke bya bindi byo guhahamira ubutunzi wundi afise n'abadafise. Murakoze. Yari Anselme. Maître David Dusabe, ibi vyiyumviro vya Anselme na Faida Sami. Faida yavuze ko ikibazo uko akibona na Marongo ngo niyo mpamvu ikomeye, akavuga ko ico kibazo kitari no mu Burundi, mu Rwanda gusa canke mu karere, ngo kwiragiye ku isi yose, mu gihe Anselme yavuze ko yavuze ico kibazo c'ubukene, aranavuga ko amareta adafata ingingo zihambaye zo kugerageza gutorera inyishu ico kibazo gitera gikomera. Ubivuga ku iki? Yego cyane uko twamaze kubivuga, iki kibazo cy'amaronko kiza imbere ya byose. Nabivuze uyu munsi ugiye kuraba umuntu basigaye aruharura mu bijanye n'amafaranga n'ubuzima agiye kubaho, akaraba ati mbega uko ngiye kubakana uwo tugiye kubakana azotuma ubuzima bwanjye bwisununura na gatonya, haba ku ruhande rw'umuhungu, haba ku ruhande rw'umukobwa, haba no ku ruhande rw'abavyeyi. Murazi kuva na kera abavyeyi bakubwira ngo abana n'ubutunzi. N'uyu munsi ari abavyeyi bakiri muri ivyo vyiyumviro bibaza yuko umwana agiye kurongwa ahantu bakize n'abaga bakize. Ugasanga rero uyu munsi ibintu by'ingo naho data wanje umukobwa yorongorwa aho hantu hafite amafaranga cyangwa umuhungu akarongora umukobwa afite amafaranga, umwe ntashobora kuzokwemera yuko mugenzi we asa n'uriko aramununuza wenyene nawe ataca ariko arazana. Usanga ni kugira nabivuze ari ikibazo c'amaronko n'ikibazo co kwikunda, umuntu kuba atuntu twanje afate none ko ibintu byose biriko biva iwacu canke biriko biva iwanje, uyu nawe ariko azana iki? Uretse kabe wabo bose bagomba kuza gutonda kuri jewe, bose bagomba gukirira kuri jewe. Rero ico naco nyene mugakigaruka kuri ca kindi c'ubuntu. Kuva na kera narindi imiryango, hari imiryango ikize n'iyindi miryango musanga ari aboro, ariko imiryango yarabana igasabiranira kandi ingo zigakomera. Je nibaza ko uyu munsi hariho n'ikintu c'ubuntu cagiye mu bantu, hari ikintu c'ubuntu kigenda kiratituka c'imico, kigenda kiratituka cyo ugomba kugumya akaranga k'abatwitangiye basokuru na basokuruza. Uyu munsi basigaye bibona umengo ni kizungu caraje ibintu uyu munsi, ahubwo je mbona ahanini biko bizanana kuguta imico n'akaranga vyamye biranga abanyafrika, vyamye biranga abarundi, vyamye biranga n'abanyarwanda canke abo muri ibi biyaga bigari. Je nibaza ko navyo nyene vyozamo n'abundi by'amafaranga nabitangwe ndabivuga kuva na kera. Narindi miryango hari yari itunze, hari yari Kenya, hari yari hagati na hagati, ariko ntivyabuza ko ingo zikomera. Nava ngo hari ico ngo niko zubakwa, none uyu munsi ho nivyobaho ku neza y'abana, ku neza y'iteka ry'imiryango. Kera imiryango yacama amati pupupupupupu, ntibikabe ivyo bintu vyo kwahukana ntidukavyumve, biteza urubwa imiryango. Ariko uyu munsi bumva abavyeyi ngo niwivireyo, ngo niba ari uko bimeze ngo nibivireyo. Wagenda ku bavyeyi b'umuhungu babwira ingene bimeze, ngo bimeze gutyo onye, ngo asigaye atuma twe tutabaho, utadufasha nk'uko vyahora ku kera, ngo nimuvane ngo abagore baruzuye. Ugasanga rero hari uko kuntu ko utagomba guhagarara ku muco, kutagomba guhagarara ku buntu bwamye buranga Abarundi nabo muri ibiyaga bigari. Murakoze. Tugaruke ku mirongo ya telefone. Dufise Frank ari muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Frank uratwumva? Frank uratwumva? Frank ntatwumva, umurongo wiwe wa telefone ngira ntumeze neza. Nze kuri Madame Justine, hari umwe yabajije, ndibaza ko ari Anselme,
aravuga ko ngo ikibazo ngo twavuze mu bisagara gusa ngo na cyane cyane ngo twashimikiye ku gisagara ca Bujumbura, aravuga ngo no mu misozi ico kibazo c'abahukana ngo kirahari, n'ikibazo c'abantu bakurikirana abantu bafise amatungo, ni kubibona? ego naho nyene birahari ariko si ku rugero rumwe no mu miji, si ku rugero rumwe no mu miji kuko mu misozi harahari hariho ka kanzu mbega ikibano toyibona gute, umugore yahukanye washaka no mu giturage ruguru ntabwo aboneka neza, naho no mu Bujumbura ataboneka neza, mugabo ntibiri biraba byinshi gushika naho kuko baracari muri ya miryango ego ntawupfa ngo ntabihari ngo hose arera, ariko si ku rugero rumwe. Ndababaza ikibazo, muravye ingo zahukana zitandukana muri rusangi, mubona amakosa abavuye kuri uwuhe, ku mugabo cyangwa umugore, umuntu yitegereje, canke biri ku rugero rumwe? Biragoye kuvuga kuko umwe wese muri abo ntawumenya, kuko ntibaheza ngo bakwiragira ntitucyumviriza, none twabimenya gute ubabaye ku rusundo rufite igikomere gute, kandi tutabegera ngo urumva Davidi yakubwiye ati baraye bashwanye, baraye bamaze iminsi barara bahagaze, bagaca bagenda ku mu avokasi niwe sinzi neza aho bahukanangira muri tribunal, bagaca bagenda turabivuyemo, abandi nabo nimwigendere turaborohereje. Wumvise ko ya miryango atakibanza, ya nama y'imiryango atakibanza igifite, ko iki decision ni yabo babiri baravyutse turankudote, ntibiyumviriye na ba bana, ntibiyumviriye na ya miryango yari yarunze ubumwe, bagaca bagenda ubwo nyene justice atimwigiye, wumvaye ko atakibanza yami bamwe babuzuriza, bari kubuzuriza bagifise, ahubwo rero gukosa n'icyuyunguye n'uwakosa kurusha ubundi, kubera ntibaronse umwanya wo kubumviza, ariko kera yarafata igihe imiryango iriko iravuga ati bangwe bigenda gutyo, cyangere inasenga akamubwira ati uramira amazi gatoya ubanzura, ariko iyo avuze atashe yaborewe bitatu nawe umurenze urwamo bigaca biba urudubi. Murumva hariho n'uruhara rw'abantu benshi cyane, sinota ikosa kuri abo bahukana, kuri iyo miryango yahukana, ikosa kuri kominote yose. Murakoze. Tugaruke ku mirongo ya telefone, dufise Ezekiel watwumva? Ndabumva. Uri he Ezekiel? Gende mu ntara ya Muyinga, kumene Buhinyuza. Ufise ikibazo ubaza canke intererano utanga? Mfise intererano ntanga. Uyitange? Kuri iki kintu c'amadivorce ariko arigaragaza rwose muri ibi bihugu, novuga yuko biva ku bintu bitaboronka nk'ibintu nka bibiri. Urabona uyu munsi avec la technologie moderne, ibintu biba iyo habaye ibintu bigacika. Ugomvye kuvuga ubuhinga bwa none, ugomba kuvuga nka internet, ugomba kuvuga iki? Ngomba kuvuga internet. Bandanya? Avuga n'ibintu yewe bigenda bigezweho. Kera ndimo ndabaza abavyeyi bambwira ko kera inkoko itabutse bayunga, ariko uyu munsi itabutse bazana nshasha. No muri ibintu by'imiryango hari badashaka kubana, bagaca umva ntibakifata bobumve ibintu, ahubwo abantu bashaka kugira ibintu bishasha, aho kuzana amahoro ngo bicare hamwe baganire nk'abajejwe ikibazo, ko umugore n'umugabo hagiye ni ngombwa bahuye n'ibibazo, kuko uwo nazanye nzanye umugore nzanye marayika, kandi nanjye ntasanga ndi marayika, tuzohura n'ibibazo. Ivyo kubikemura byashakirwa twicarane, tubivugane, tugire ico duhurijeko, ariko uyu munsi siko ibyo rero bituma haba amadivorce. Ico ni ca mbere. Ica kabiri gituma atera amadivorce, tugende kuraba muri education ihari uyu munsi ukuntu itunganije. Biragoye ko jewe mba eduke mugihe mfize abavyeyi batari eduke. Ico ni ikintu ca mbere congora, birashoboka ariko biri hafi. Kuri iyo mpamvu rero ndabona nitwashaka ko ingo zacu zirama, dusubiremo education. Ico novuga yuko kizodufasha rwose, kuko namba abavyeyi bashwana bizogora rwose ko abana babo bazogira ingo nziza mu gihe bafise uburorero bubi muri famiye yabo. Murakoze. Nibyo murakoze. Ndabashimiye.
murakoze yari Ezekiel murakoze nanjye ndabashimiye cyane yego kwizera murakoze mbwiye bwiza namwe kwizera ari ku murongo wa telefone watwumva kwizera yego Fidel niyo ngabo uri hehe unyarutse ndi mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rundi mu murenge wa Buyoga yego ufite icyiyumviro cyangwa ikibazo ubaza unyarutse umwanya ugiye kurangira ni icyiyumviro njye mbona ikintu gituma imiryango itandukana ari nko gushaka indonke kwa bamwe mu bantu mu bagize umuryango ndetse no kudahazwa n'ibyo bafite mu muryango no kutihanganirana usanga ikibazo cyo kutihanganirana rero aricyo gitera gutandukana kw'imiryango rimwe na rimwe ugasanga mu muryango harimo nk'umuntu ugira amahane menshi akaburamo ikintu cyo kwihangana bigatuma imiryango itandukana no kudahazwa na dukenya mu muryango wabo ugasanga bamwe na bamwe barashaka kubaho birenze ubushobozi bw'imiryango yabo nibyo bituma usanga imiryango itandukanye nicyo cyiyumviro nari mfite murakoze cyane ndabashimiye kwizera radio ijwi rya Amerika Washington DC imbere ko turangiza nagomba ngaruke kuri Maître David Dusabe twavuze mwatanze impamvu zituma ico kibazo gikomera nashaka imbere ko turangiza ku bwawe David ubona ari kiye cokogwa na cyane cyane urana ingaruka bigira si kuri iyo miryango y'abubakanye gusa biragira n'ingaruka ku bana baba bavuye muri uko kubakana hagati y'izo mpande zibiri muri make nikibona cokogwa je mbona ahanini ubu amareta yofata iki kibazo cyo kwawukana nk'ikibazo kiraba igihugu kiraba leta kuko mugiye kuraba n'igihugu gihera mu muryango uko ni byiza shingiro rabivuga neza yuko ni ukuvuga ngo igihugu cyose cyubakirwa bahereye mu muryango niho base y'igihugu nihiri imiryango iri sude imiryango hariho coalition hariho cohesion sociale imiryango hariho ukubana neza kuko imiryango isambaguritse igihugu cyose cyosambagurika cyose bigahera rero nariko ngira nti ubu amareta arakwiye gufata ikibazo cyo kwawukana nk'ikibazo cy'igihugu bakareka kugifata umengo ni ikibazo coraba imiryango gusa coraba aba bana gusa ngo n'uburenganzira bwabo bakabishiramo inguvu kuko bigaruka hahandi nyene abana iyo abavyeyi bamaze kwawukana usanga abana batangura kutaguma hamwe usanga imitima itari hamwe ubwenge butari hamwe no mashuri usanga batamenye neza ugasanga umwana umwe akeneye kuja kurega kwa nyina uwundi akeneye kurega kwa se ugiye kwa se ishaka muteramwa politike yiwe ugiye kwa nyina akamuteramwa politike yiwe ugasanga abo bana bakurana ibikomere bidasanzwe abo bana ntibaronderemwe ejo abavyeyi canke abapapa n'abamama bazubakana ngo zikomere kuko nabo barakomeretse bakorana ibyo bikomere murakoze je nkavuga nti uyu munsi mareta yo kwikebuka hamwe kandi n'abavyeyi bakikebuka murakoze n'aba bagiye kubakana bagahaguruka babizi neza inshingano bagiye kwiha bagiye kwamo ko bagiye kubana ubutagitandukana nawe Madame Justine turashikaje akanya gatoyi niki ubona cokogwa uravye ico kibazo ko gikomeye n'ingaruka kigira nkuko yari kabivuga David Dusabe no kubana rero nibaza ko nkuko navuze ibiba mu mashengero menshi ko boshyiraho ibiganiro mu kibano ibiganiro ku miryango abubatse bakaza bakavugana kugira bagaruke bayage mbega niko kinatoyemwo kubaka mbega ingorane ziri mu kubaka n'iziki mbega ko mu kubaka iyo mwubakanye hari uhebera uwundi hanyuma rero ikibanza c'abana kikagaruka kugira bamenye bati nubatse ngo mbyara abana bazogogwe ay'igifungu kubera amatati mfitanye nayo ni ukuri abantu bubaka bibuke cyane cyane akababaro abana babo bagira iyo se na nyina batandukanye nimwibuke yuko niyo abagenzi bawe babiri bankana wewe ugira ikibazo ndabinginze imbere yo gutandukana ndazi ko bitaryoshe kubaho kubitwa mugabo kandi n'ibyo byo gukubitwa babishyire hasi kuko niba ariko barakubita n'inka ntizigikubitwa bagerageze rero bashira imbere agateka k'abana ubuzima bw'abana bavyaye ko babavyaye batarinze kubindi murakoze cyane ndabashimiye batumire yari Maître David Dusabe yanonosoye amategeko ari Bujumbura mu Burundi hamwe na Justine Nkurunziza umufasoni akurikiranira hafi ibibazo by'agateka k'abakenyezi n'imiryango ari mu gisagara cya Ottawa muri Canada twako turavuga ku kibazo cingo za hukana mu Burundi zari zisanzwe zubatse gitera gikomera na cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura
ndabashimiye rero mwese mwakurikiranye iki kiganiro, abashoboye guhamagara bakabaza ibibazo bakongera bagashikiriza ibiganiro bagashikiriza ivyiyumviro murantunga, namwe mwese mukunda radiyo ijwi rya Amerika mubandanye mukurikirana ibiganiro vyacu, mugira ibihe vyiza.